Yesu yarakoze igikorwa kidasanzwe kugira ngo dukure mu mivumo yose. Haleluya. Igorogota sinzopanda hibagiye. Ndashaka kwibagira umusozi navukiyeko. Ndashaka kwibagira quartier mbamo. Ndashaka kwibagira aho nabaye kenshi, ariko igorogota ngiye kuhibagira kuko niyo twakuye intsinzi. Haleluya, haleluya, niyo twakuye intsinzi. Nimba uno munsi ndiho ni kubera Golgota. Yataba Golgota wewe uba umeze nk'abandi, uba uryamye ku musenyi nk'abandi. Bwana tusaidie sana. Uba uri mu kabare nk'abandi, uba uri mu bindi byinshi nk'abandi. Yataba Golgota uba wicaye hanze nk'abandi. Yesu adufashe cyane. Hari abantu Satani arenganya akakubonera kugeza aho hageze umwanya w'ijambo ry'Imana akakubwira ati sohoka hanze. Turasabye abari hanze nimba atari muri protocole n'ukuri binjire bave mu gasuzuguro ka Satani. Bwana tusaidie sana. Yataba Golgota uri hanze nk'abandi. Haleluya, haleluya. Ariko tuve mu buja n'ubukoroni bw'abadayimoni. Haleluya, haleluya. Ba mu buja cyane mu bukoroni bw'abadayimoni. Iryo nico no munsi ugira kabiri wo kubohoka. Haleluya. Umunsi wa mbere twize, umunsi wa mbere wo kubohoka twize twiziki kwa Mungu shize twiziki. Aha. Yavuze gute?
umuvumo twatanguriye ko ari umuvumo wuhe? Ai ugerageje kudetaya mugabo hari ijambo ry'umutwe twavuze. Hari ibitoke bituzibira gato. Amen. Amen. Ampige hata mikono. Haleluya. Twize umuvumo w'amasezerano. Aho usanga usezerana utabizi, cyangwa ugasanga so wawe yarasezeranye, cyangwa ugasanga sogokuru wawe yarasezeranye, cyangwa ugasanga bari kwaragusezeranisha ku nguvu. Mugo twize cyitwa amasezerano. Ongo kweli. Uno munsi tuvuga ku muvumo ubucakara cyane ubukoroni cyane ubujabo kwa satani bw'amadayimoni. Uno munsi tuza kuva mu buja bw'abadayimoni. Haleluya. Uzi abadayimoni bafise umutima mubi, kuba bo bicaye ngaho bibaza ko banezerewe, baraciriwe kwiteka. Abadayimoni bafise kumbure mu mitima yabo bavuga ati icyo duha ubuntu tukaba abantu iminota 2 yonyine turazi icyo twokora, bo kwihana bikaba ibindi bintu. Bwana tusaidie sana. Ariko wowe urafisha ubusa ubuntu urimo. Sasa ngomba kuvuga cyane cyane kubijanye n'ingene abantu baba mu buja bw'abadayimoni. Ubwo buja sinzi ngene no buvuga mu Kirundi neza, mugabo kuba musi ya control, uri musi ya mamlaka y'abadayimoni. Hamwe utabugishoboye wowe ubwawe kwigenga ngo wikorere ibyo ugomba, ariko amadayimoni akaba ari yakugida ugira munsi y'ubutegetsi bwayo, ugira munsi y'ubukoroni bwayo. Haleluya. Kimwe mu bintu ushaka kwisanga uri munsi y'ubukoroni, Satani aragushira mu mategeko ntangere akakubwira ati pastor ntumwizera, none kavuga atego ndamwizera, ati nta mpamvu yo kujana Bibiliya mu rusengero. Ukaza mu rusengero ata Bibiliya ufise, kumbe uri munsi y'amategeko y'abadayimoni. Bwana tusaidie sana. Haleluya. Reka bazanye Bibiliya bahaguruke. Amen. Haleluya. Haleluya. Abicaranye n'abatazizanye babaza ati kwa nini ukuleta Biblia? Yesu abayezagire cyane, reka mubyagire. Satani rero n'abadayimoni biwe, nuko ahantu hose no kwisi umuntu wese yamagomba ko bari waganza abanyagihugu baba bari ngaho, sivyo none? Uravye by'amatora, uravye n'ingene habaho n'imigwigwana, umwe wese akiranira kugira ngo atware abo bantu. Ni nako ijuru na kuzimu bigwanira kukuganza wewe. Ndagenda pole pole kugira ngo utahure. Hari ukuntu Satani rero afise ubwenge n'amayeri yiwe agushira munsi ya kontrole ziwe, kuburyo akugida abafise abantu biwe, agida ukaburimo ni sinzi ko burimo, akagukinisha akakujya bakina amapiyo y'amadame n'amarudo n'amaki zose, ukazuragenda aho we agomba, ukazurakora ivyo we agomba, ukazuravuga ivyo we agomba. Uyo no muvumo nawe nyene utabuzi yo wajuva, kwa kundi twavuze ko hari imivumo ivuzananye n'abasokuruza, hanindi izizananye ivuye kuri wewe. Bwana tusaidie sana. Ukisanga uri sous contrôle y'amadayimoni kandi ntunabimenye, ukibaza ko ari bisanzwe, kumbe uri munsi ya contrôle y'abadayimoni. Ndagwa karuriro. Uzinduka ku mugoroba kenshi ni abantu bapanga ibizobejo. Ejo re ku mugoroba rero ukabuzi ejo mu gatondo nzozinduka nje muri burakeye, cyangwa nzozinduka nja gusenga, ariko amadayimoni ni muri munsi ya contrôle y'abadayimoni bo bacha fabrika itiro rigera 6:30
kandi wateguza kugenda kuvyuka saa 11 kugira ngo witegure size niwe wageze ku masengesho. Satani akagushira munsi ya kontrole yiwe ku buryo wisanga uri kurakoreshwa wowe bwawe ntubibona, ariko uri munsi y'amategeko ya Satani n'abadayimoni biwe. Uburyo bw'impwemu urategura ati jewe nzopfa ndi umuririmbyi, Imana yanje je nzoba umuririmbyi. Hagera umwanya wa repetition hakaza undi mugenzi akaza kukubwira amakuru, mukaja mu zindi nkuru n'izindi, wa mugenzi abari mujumbe wa Shetani cyangwa abari ntuma ya Satani. Satani akakugida akagushira munsi y'ubutegetsi bwiwe, kandi nawe ntunabibone ukabandanya muri ubwo buja utabizi munsi y'ubukoroni bw'abadayimoni. Ariko ngomba kuno munsi nitwamara kweza kumva rino jambo uhora watubohore. Haleluya. Maze tujye munsi ya kontrole y'ubushobozi bw'Imana. Amen. Tuzoze tuvuga nk'uko Imana igomba, tuzoze dukora nk'uko Imana igomba. Amen. Twinjiye mu buzima busanzwe, urashobora kuba wazindutse mu gatondo cyangwa ukaba wabipanze kuva ejo ati mu gatondo saa 2 zoba nageze ku ntuzenya ngiye gusaba akazi, ariko saa 2 gera utarava no mu gitanda cyangwa utarava no muhira. Ukavuga mu kibazo asikwe ziriko na uvivu ngo muri no misi sigaye disubute, ubwo bute bwavuye he? Kwa Shetani. Shetani akukontorora ku buryo ibyo agomba nibyo we ukora, mugabo Imana igomba ukabimwangira. Uzuharure ndagusavye uzurondera agakaye ukite journal, maze wandike ibyiza wakoze ku munsi n'ibibi wakoze ku munsi. Umuntu ari munsi ya kontrole y'abadayimoni yisanga ibibi nibyo byabaye byinshi kuruta. Haraza umuntu akakubwira ati sayiriya cyangwa numfashe, kibaza ngo umutima usanzwe, kumbe nuko uri munsi ya kontrole y'ibindi bigabo y'ibindi bintu bimeze ukuntu. Barusaide sana. Wisanga uri munsi ya kontrole y'abadayimoni, abadayimoni nabo bakagucisha ku biti no ku mabuye, mugabo ntubimenye ko abadayimoni bari baragukoresha. Kumbe wewe wibaza ngo uri kumwe n'Imana, kumbe Imana yarakuvuye ko mu Imana yakuvuye ko kera. Abadayimoni bo bakuganza nibo bagucisha ngaha, bagucisha ku biti no ku mabuye, ubuzima bwawe bukabaho nk'uko utagomba. Barusaide sana. Uziko ubuzima bwacu tufise droit yo kubugida, kugereka, kubuha umwelekeo kugira ngo tugende iyo tugomba niyo twategerezwa kuja. Nk'uko ijambo ry'Imana ryanditse mu Baheburayo 11 ku murongo wa mbere, ukwizera niki? Imani ni kuwa nayo hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kandi ukwizera niyo mara kwizera, ijambo ry'Imana nuko ribivuga byategerezwa kuba nk'uko bongo kweli. Muri Yohana 15 ku murongo w'indwi hagati, ni mwaba muri jewe amajambo yanjye akaba muri mwebwe, nimusabe icyo mugomba cyose nacyo kizobabera. Ariko urasaba kubera mu gatondo kugeza ku mugoroba ntibikubera kuno, kuko uri munsi ya kontrole y'undi mugabo. Batahurana. Hari ibintu udashobora kweshapa, udashobora kuvamo, kuko byakoze kuva kera, kandi nawe ntuzi impamvu byabayemo, wabibayemo. Nicyo gituma utegereza kwama wisengera igihe cyose. Scientifiquement ikintu cyose barashaka kugiprova, barashaka kivuga bati iki cyatanguye uku, mugabo ndakubwije ukuri ko ibintu byinshi byahinguwe, byinshi bifise ibanga ryaho byahinguriwe. Kugeza uno munsi formule ikora amafana niramenyekana, uwayikoze ngo yarayinyegeje, ntawuzi iyo yakorewe, yashaka kuba yanakorewe hariya ntunabimenye. Ukisanga uri muri kontrole y'ibindi bintu utazi. Impamvu wapanze ko amabuto y'abagabo aja muri ruhande, amabuto y'abagore akaja muri urundi ruhande, ni convention yagizwe nande ntawizi, barazi impamvu babigize. Ugasanga hari ibintu turimo tutazi. Uzibona imisore yambaye pocket down, atazi wabitanguje impamvu yabitanguye, wowe ugasanga uri munsi ya kontrole n'amapoketi yawe, kumbe Satani yaragufashe, yagushize mu kamutate ahantu utazi. Barasaidie sana. Baramukanya ngo chance utazi yo byaje biva, wisanga uri munsi ya kontrole, kandi iyo kontrole irimo
nubizi ntunabyiyumvira kuko hari undi mugabo yabipanze nawe ubigiyemo ntuzi impamvu byatanguye uri kurajyana n'umurongo utazi iyo waje uva. Hii dunia ina mambo. Bwana tusaidie sana. Ulisanga uri munsi ya kontrole y'ubushobozi bw'imyaka mibi kandi hari bimwe usanga wikwegera hari n'ibindi twisangamo tutazi igituma. Haleluya. Amen. Mu biharuro hari ibiharuro udashobora kujustifia impamvu byapanzwe uko bakubwira ngo ni convention mugabo wabitanguje arazi impamvu yabitanguje icyo giharuro cyangwa icyo kintu. Haleluya. 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 Watanguje indero cyangwa education gutangura amashuri mu wa mbere mu wa kabiri ndi murabyumva wabitanguje yitwa Comenius yari mu Freemason kandi yabitanguye muri 16e siècle avant yuko Yesu avuka mu kinjana cya 16 imbere yuko Yesu avuka niyo yatanguje ishuri kandi turiga tukaronkamo ubwenge. Mugabo wabitanguje yari mu Freemason arazi impamvu arazi ikintu kuba urashobora kuba yarashizemo. Ai tukote hari ibintu turimo ujamo ubamo utazi iyo byaje bizanana kandi ibyo bintu wamara kubijamo ukisanga uri munsi ya controle y'abadayimoni. Hari imihari myinshi cyane uzabumva yitwa abana kasindi wivuge cyane mugabo utazi watanguje uwo muhari w'abantu uzenya aheze imyaka 1000 aheze imyaka 2000 aheze imyaka 3000 wayitanguje n'umuzukuruza yarapfuye yaraboze byaraheze mugabo ntuzi impamvu yabitanguje mugabo ukajyana nabwo kandi ukumva umengo urabikunze sana urabyinjiyemo sana ugasanga wisanze uri munsi ya controle y'ubushobozi bw'abadayimoni. Haleluya. 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 Umuzungu atwigisha yavuze ati definition ya civilisation umuntu ari civilisé ni umuntu ajya nk'umuzungu ni umuntu atwenga nk'umuzungu. Haleluya. Ni umuntu agenda nk'umuzungu kubera ko umuzungu batuzaniye ibyiza mwarimo n'ibibi. Eske ni ngombwa twenge nk'umuzungu? Baraswe sana. Kwambara amakravati n'amakoti amurudi yasho inaja izuba riruzuye ngo kwa twabonye umuzungu yambaye ikoti ni karuvati natwe turayambaye bo bayambara kubera imbeho. Ikravati nayo agayifunga ngabwe ngo izibire n'utu dutoboro to nka mu ishati muyaga ntiwinjire n'imbeho ntiyinjire ngo kwa wabonye umuzungu yabigize. Mugabo umwe yagendeye umuzungu mukujya yari ariko arajya ibintu birimo isosi azajya ajya ageze iwe acabwira umugore bati teka n'ingongo nyarutsa ndiyafungure ngo umuzungu. Mudamu ateka intete atangura gwekenya za ntete agira ngo nibijanye. Baratusaidiye sana. Abadamu mfise imishatsi nsese kuko ndeke kubivuga ntacyo nimuntera amabuye mundabiraho noca abana y'amabuye. Haleluya. Abirabura rero akumva ko umushatsi afise utameze neza udasesetse nk'ujya w'umuzungu kazubona agira muto gike
nk'umuzungu, ariko umuzungu wamuha umushatsi nk'uyu wacu urazi ingene yoryoherwa. Po yacu urabona po noire yanje beautiful, ariko ukumva umenga wayikwatura yose igahera ikaba isigaye isa nk'iy'umuzungu. uri munsi y'ubundi butegetsi utabona neza, mugabo biratoye influencer. Bwana siwe sana. Hari ikindi kintu mutazi nocita ikidayimoni, mugabo ndaretse kucita ikidayimoni kuko rimwe na rimwe Imana yagikoresha kugira ngo kidufashe. Ikintu cyitwa media, amaradiyo n'amateleviziyo. Amaradiyo n'amateleviziyo ariko arahindura abantu, n'imvugo y'umuntu ugasanga itangiye guhinduka, ukaba uri munsi ya controle y'iradiyo kanaka, usigaye uvuga nka wa ya radiyo kanaka, ya televiziyo kanaka. Ubonye minsi agenda gutya, nawe ugaca utangura kuza uragenda uko. Ubonye abajene bari kwarimba muri televiziyo bagira amaboko sinzi gute, nawe ugatangura uko, ntuzi impamvu. Bariko bagutegeka utabizi, bakakumvisha ko aribyo byiza. Urazi ko ikinyoma kivuzwe kenshi gihinduka ukuri, sinzi ko mwari mubizi. Ikinyoma kivuzwe kenshi gihinduka ukuri. Haru abanditsi ibitabo bya histoire baravyandika bagashaho utudome, mugabo eske vyose nukuri? Niho bari narabonye documentaire yerekana ko Yesu yapfuye atazutse, bagakwerekana amapreve, baranahimbye basanga byanditse, naho basanze bicaye nako aho waba baja berekana ati mumva ya Yesu, basanze yandi magufa bayapimye basangana y'undi muntu si Yesu. N'ibintu byinshi bakwereka bakakwemeza ko Yesu atapfuye ngo azuke. Musi ya control canke ubuja bw'undi muntu. Ubona muri televiziyo umuntu ashize kamushware ngaha, nawe jo mu gatondo kugashiramo, ntuzi impamvu yabigize. Musi ya control. Amadayimoni ararondera uburyo bwose bwo gukoresha ubuhinga bwa none kugira ngo banyarutse cyane konona abantu, kandi ubu ibyaha birakogwa byinshi cyane bakoresheje ubuhinga bwa none kuruta uko byakabaye hose imyaka yindi yose. Amen. Amen. Undi muhinga yitwa Darwin niwe yavuze ku bijyanye na evolution de l'homme, avuga ko umuntu ataremwe ahubwo yavuye mu makende, mu nguge, yagiye yevoliwa kugezaho aba umuntu. Kandi aravyumvisha abantu kandi akabiprova scientifiquement, akanakwereka n'ivyemeza, nawe uri muhinga ukacuzunza umutwe ati yes. Eski Imana niyarenye umuntu none kugeza uno munsi hari izindi nkende cyangwa inguge murumva zabaye abantu, mugabo akabiprova kandi akanabikwereka neza, nawe ukavyemera kandi ukavyumva. Sinanse science ariko nanse bya bindi bidutegeka bidushira mu buja bwavyo tutabishaka. Abaganga bari ngaha ndibaza bashaka kudusigurira impamvu kuri farumasi bacapa hinzoka. Mugabo wayitanguje yitwa Pharmacus, yatanguje farumasi. Bwana Sfesa Pharmacus rero byasigura maji amareba, maji niyo mareba mu Kirundi, mu Bagiriki uwo murito Pharmacus
bashaka kugerageza kubipangapanga ukuntu ngo pharmacus vyitwa bisigura maji. Imiti tugiye kuyigurira kuri maji kandi bacafye inzoka. Inzoka isigura iki? Kishetani. Turi sous contrôle d'un être tutazi. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe tena. Watanguje medicine yitwa Hippocrate, yatanguje ibintu by'ubuganga kandi nawe bavuga ko yakoresha cyane ibintu by'amadayimoni gose. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Hari ibintu byagiye bitangura tutazi iyo byaje bizanana. Niyo mpamvu tutegerezwa kugwana urugamba rudasanzwe kuko biradusanga aho turi. Amahuzu twambara ntuzi aho yaje akoregwa. Niyo mpamvu usanga inkomezi zo kugwana zisaba kuba nyinshi. Ntujyame umukondorazosi kuko daimoni ntari ku birometero 10 usanga muri kumwe mu gitanga. Ijya shuku ujyamye ko ntuzi uwayikoze yayikoreye he. Narababwiye umukobwa nasengeye yahora ajya kurangura ibiraya mu kuzimu, abizana ngaha muri ville. Nawe ugasenga nako ukafungura udasenze, wanashaka ugasenga amasengesho magufi. Amasengesho magufi abaho ku isi n'amasengesho yijya. Wiyenze ugasenga maremare usanga babihejeje. Ndabesha. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie tena. Wisanga uri munsi y'ubundi bushobozi udashobora gupfa kwikurayo atari imbaraga z'Imana zigushoboje kugira ngo uhave. Abandanya muri ubwo buja utabizi munsi y'ubukoroni bw'abadayimoni. Ariko ngomba kuno munsi nitwamara kweza kumva rino jambo uhora watubohore. Haleluya. Maze tujye munsi ya kontrole y'ubushobozi bw'Imana. Amen. Tuzoze tuvuga nk'uko Imana igomba, tuzoze dukora nk'uko Imana igomba. Amen.